Each time he said, my grace is all you need. My grace is all you need. Haleluya. Imana ishimwe cyane gusa umukuru mwiza. Haleluya. Rigenekeretse rya mbere nabwiye twikanguye utubakanye uyu munsi nawe wobigira gute. Ushobora kwandika ngo roveni ngo gutariki zingahe ngo 2020 byamaze guhinduka. Ya tariki twakije wa mwaka twarose turota tuvuga wamaze kudushwara. Imana ibihere gucubahiro cyane. Amen. Rero nagira ngo muri kano kanya twakira ubuntu bw'Imana buzotubesha. Amen. Ese ashimwe cyane. Dusangira ijambo ry'umutwe rivuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bushobozi bwanje butangaje. Amen. Ubuntu bw'Imana nibwo bushobozi bwanje butangaje. Nawe urashobora kwatura rero uti ubuntu bw'Imana nibwo bushobozi bwanje butangaje. Nizo nkomezi zanje zitangaje. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu kete rya kabiri ry'Abikorino igice c'12 umurongo waho w'9. Kete rya kabiri ry'Abikorino igice ca 12 umurongo w'9. Haleluya. Igihe narironka nanditse ngo ubuntu bw'Imana nibwo nkomezi zanje zitangaje. Nibaza ko ari cyo kimwe. Ese ashimwe cyane. Nibwo nkomezi zanje zitangaje, nibwo bushobozi bwanje butangaje. Ijambo dusangaho mu kete rya kabiri ry'Abikorino riratubwira ngo igice ca 12 umurongo w'9 arambarira ati ubuntu bwanje buraguhagije kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Nuko cyane cyane nzonezererwa kwirata intege nke zanje ngo ubushobozi bwa Kristo bunzeko. Imana ishimwe cyane. Ndasubira mw'iri jambo ngo arambarira ati ubuntu bwanje buraguhagije kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Ngiri hafi ati wakira ubuntu bw'Imana. Haleluya. Wakira ubuntu bw'Imana. Haleluya. Dusome aya majambo mu ntunge gato. Some iyi nyishu Imana yahaye Paulo ngo arambarira ati ndayisome ngaha mu Congereza. Each time he said, my grace is all you need. My grace is all you need. Ubuntu bwanje buri ico wokenera cose. Ico ukeneye cose mu buntu bw'Imana kiri. Wakira ubuntu bw'Imana. Ariko kandi harimo kuvuga ngo nta kindi ukeneye atari ubuntu bwanje. Amen. My grace is all you need.
muri mu buntu bw'Imana. Nezerewe indirimbo twagiye turaririmba zitandukanye muri ruwanje. Amajambo y'Imana avuga ngo ndi mu buntu bwawe sinyegeranya, urukundo rwawe rumaze imbere, imbabazi zawe zinzana aho uri. Haleluya, Mana ishimwe rwose. Rero abantu barategekanya imitahe, abantu barategekanya amashure, abantu barategekanya imyavu, abantu barategekanya imyavu y'ukurima, abantu barategekanya. Nagira ngo twakire uku gutegekanya kw'Imana. Imana yarashizeho ubuntu bwayo ngo bugutunge. Abanyumva Imana ishimwe, badasamaye Imana ishimwe. Imana yarashizeho ubuntu bwayo ngo bugutunge. Amen. Haleluya. Ndakubwira ukuri, Imana n'umwizigirwa. Hahandi hari gukenerwa diplome ukaba atayufise, hahandi hari gukenerwa ubwenge ukaba atagufise, hahandi hari gukenerwa ubutwari ukaba atagufise, hahandi hari gukenerwa inshuti ukaba atayufise, hahandi hari gukenerwa ubugororotsi ukaba atagufise. Ubuntu bw'Imana nibwo buhagukura. Iri jambo rikurikira rivuga ngo kuko ubushobozi bwanje, avuga ngo kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Mu Cyongereza, my power works best in weakness. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Cyagiye mu ntege nke ngo hajya ahantu ni umurimo umera w'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Hamwe wewe udashitse, hamwe umenya ko ukeneye Imana, hajya nyene bihigiye kwerekanira ko ari Imana. Wamenyereye kwizera, nimwizere muzobibona. Amen. Ndashimira Imana, ndashimira Imana. Umunsi wa mbere mvuga ubutumwa bwiza mu gikorane cyo kuwa Mungu. Umunsi wa mbere uko cyangana kose cyari giteye ubwoba, kandi nari nahatse kuba wa wundi ngo babuze uwo batuma barangira. Ariko wari umugambi w'Imana, kuko twari twarabiganiriye n'Imana haciye iminsi. Umurongozi yavuga ubutumwa bwiza yisubiriza iyo adahari, aca haza uw'ibujumbura afite ngira ndiyumva rwose, sinzi icyo mwumfasha. Yesu ashimye. Aca haza uw'ibujumbura. Igihe kimwe rero bikenerwa ko amanuka we w'ibujumbura, sinzi icyo yari agiyemo. Nanjye nari mushasha, sinari bwanabatizwe, nigane ndivangurira. Hanyuma ibujumbura naho ngo ntibyakunda ko haboneka ubutunga, sinzi ingene byari bimeze, kuko iby'uburongozi ntabyo nari numva, sinarinda kubaza n'ibibazo. Uwo munsi barambwira ngo arambarira hasigaye indwi zibiri. Warutse ko kuwa Mungu, turi ko kuwa Mungu yubu, kuwa Mungu ukurikira ubuza ari we uzovuga ubutumwa bwiza. Mbwiye uko nyene warutse ko naranumye, ariko mu mutima naririye ikinuma kivuga ngo Mana bimwe wavuga uciye ubikora ubunyene. Ariko byabiteye ubwoba, kandi n'ubu birateye ubwoba. Nta bushobozi bwacu nari mfise. Muganga mubwire ubushobozi bw'Imana n'ubuntu bw'Imana bwahaye Dawidi gutora akabuye mw'isaho, baragatumbereza, arakarasa, karamenya naho kagwa mu ruhanga rwa Goliyati. Iyo Mana yakoranye na Dawidi, mico nyene yanteje intege, yabwiye ko ari irya nyene
numva ndatewe intege turavuga nti amen. Umunsi ubutumwa bwiza navuze abari bahari baravyibuka sinzobwibagira, bwavuga ngo karaba Imana iguhezagira. Tubejeje twakurikiwe n'ibitangaza byinshi. Inyuma yaho abantu baraje kurushingira intahe iminsi ikurikira, kuko ijambo ry'Imana ritagira ubushobozi ntiribaho, riba ari iryawe, ntiriba ari iry'Imana. Ariko ubundi ijambo ry'Imana ryama rigira ubushobozi ku baryakiriye bose. Baraje barangwako barambwira ngo Imana yari yakunyegeje hehe, ariko cari igihe c'ubuntu bw'Imana buje kuri jewe. Imana ihabwe icubahiro cyose. Byashoboka ko wiyumvira gukorera Imana ukibaza yuko bitazokunda. Byashoboka ko wumva Imana iguhamagara kuyikorera ukumva umenga uyu mwaka urikuragirizwa kutakorera Imana none ugiye kuyikorera. None uravyiyumvira ukumva uratinya intege nke zawe ko zizosubira kukononera. Iri jambo ry'Imana ndarimaraniye iminsi nyene nayirose muri ubu buryo nyene ngo turisangire uyu munsi nyene yuko ubuntu bw'Imana nibwo nkomezi zacu zitangaza abantu, zihebuje dayimoni, zihebuje satani, zimara amajunasi, zihinduye ibintu. Nibwo buntu bwayo, nibwo bushobozi dufise. Nta mashure, nta mahera, nta gikundiro, nta bwiza, nta muryango. Oh, haleluya! Neema yake Mungu tu, neema yake Mungu. Ubwo buntu bw'Imana buratangaje. Ubwakire ubushobozi bwo kwitwaza uyu mwaka. Icyo ngomba kuvuga kindi, Yesaya 61 umurongo wa 2 uraza kuhasoma kugira ntaje. Havuga ngo Hamwe yera, atangura ku murongo wa 1 ngo Hamwe yera Yesu ari bwavugishwa yuko ari kuri we ngo amenyesha abantu. Umurongo wa 2 ngo atangariza abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Mu Gifaransa no mu Congereza havuga ngo faveur y'Imana. Amenyesha abantu umwaka wa faveur y'Imana, umwaka wo kugirirwa neza gutangaje, aho nyene ugirirwa neza bitakuye kubera wari ubibereye, mugabo ugirirwa neza kubera Imana yonyene wabonanye nayo. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Rero niwakira ubuntu bw'Imana, ubwo nibwo bwaduhaye kwemerwa nayo, nibwo bwaduhaye gushika mu gikiriza cyayo, nibwo buduha kubabarirwa, nibwo buduha kubohoka, nibwo buduha kugumbirana n'Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ahandi wowe ushaka kuhasoma kandi niho usozerera. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muri Tito igice cyaho cya 2, Imana ishimwe. Tito turagomba kwakira ubuntu bw'Imana nk'uko buri, apana nk'uko akameremere k'abantu bagomba kubuvuga, ariko nk'uko buri. Imana ishimwe. Igice cyaho cya 2 murongo wa 11 turageza ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana n'ukwifuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe cya none. Haleluya! Twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukureko ibyo twagabitanije byose, kandi yihumanurira ubwoko ngo babe icibare ciwe, barwanye ishaka ry'ibikorwa vyiza. Ubuntu bw'Imana. Haleluya! Amen. Ubuntu bw'Imana si ubunyantege nke buza gusanga umuntu mu byaha bukamusiga mu byaha. Ubuntu
ubushobozi busanga umuntu mu byaha bukamukura mu byaha. Iryo jambo shaka tujyatura. Ubuntu bw'Imana n'ubushobozi. 1 2 3. Usanga umuntu mu byaha bukamukura mu byaha. Ubuntu bw'Imana si intege nke zisanga umuntu mu byaha zikamugumiza mu byaha. Oyaye, ubuntu bw'Imana n'ubushobozi usanga umuntu mu byaha ukamukura. Abakora ibyaha rero bitwaje ubuntu bw'Imana ntibabumenye. Biri kumwe, urakura umuntu mu byaha ukamuha guharirwa bukongera bukamubohora. Hano havuga ngo utwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana hose. Tito 2:11-14 niho dusoma. Haleluya, Yesu ashimwe. Haleluya. Nagira ngo muri ano majambo twakire iri bako ubuntu bw'Imana. Twari tumaze ukwezi mu isengesho rivuga ngo mudodore muzokugururirwa. Ariko igituma tuzugururirwa si ukubera ko tubereye kugururirwa, ni kubera ubuntu bw'Imana buturiko, kuko Yesu igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Noneho turemewe, noneho turakiriwe, noneho turahariwe, noneho turemewe. Data aradukunda, mbere jewe narabirondeye numva bingora iyo turirimba mu ndirimbo mu rukundo rw'Imana ngo kandi ukwikunda wa mwana wayo ngo ni kwikunda ntabibereye. Narivugana n'inubatsa ko ahantu bakabije, ndashaka kwibona aho vyanditse sanga Yesu ubwiwe niwe yavyivugiye yuko Imana inkunda wewe nanje turi muri Yesu. Imana idukunda kurya nyene yakunda Yesu ahagaze mu isi, niko natwe Imana idukunda. Ubwo ni ubuntu bw'Imana butangaje. Amen. Haleluya. Rero hahandi waraba muri kazoza ukumva umenga nzogira ikigamana, ibintu nzobibamo gute? Ndakwaturiye ku buntu bw'Imana buguhesha inkomezi mu izina rya Yesu. Haleluya. Turi mu kibanza ciza. Je ndumva ubu nyene turi kumwe, ndumva igitangaza c'Imana, ndumva ukubaho kw'Imana, ndumva hari ibintu bitegerezwa kukubaho. Nka kumwe umuntu yokurungikana umuhezagiro, perezida w'igihugu yokurungikana ikete ryanditse neza yasinyeko nimba ribaho, akemeza ati uyu muntu hashitse hose mumwakire, kandi bari hoteli mumuzimane muzombaza, akaba yari guhaye iryo kete ukarigendana, ntiwotinya kurara muri Berane. Berane niyo hoteli zimvye y'Ingozi, numva ngo bari hano mu madorari, ahandi sinzi ku bihumbi icumba ngo c'ibihumbi amajana. Uyampaye jewe nocanza kugura idirisha. Alo, ntiwotinya. Mugabo nagira ngo dutangure uyu mwaka ubwo buntu bw'Imana ukubera ico cete cyanditswe n'Uhoraho yuko wemerewe kubaho mu izina rya Yesu, yuko wemerewe kugirirwa neza mu izina rya Yesu, yuko wemerewe kugururirwa inzira aho zitari ziri mu izina rya Yesu, yuko wemerewe kugororoka no kunesha ibyaha mu izina rya Yesu, yuko hari ububasha bwo kuja mu gizuzi no kuduga imisozi ugashika utarushe, ugashika utarushe, ugashika utarushe, ugashika utarushe. Nawe ukavuga nuko Imana yavuze, nuwigira iki wa musozi muremure imbere ya Zerubabeli. Nawe ukavuga. Mwanya ni wongoye, nimashaka muraza mu ca kabiri mugira ubuntu bw'Imana. Yesu abahezagire cyane.